usomye icete ca mbere Pawulo yandikiye abikorino mu gice ca 6 duhereye ku murongo w'9, nimuzi yuko abagabitanya batazoraga ubwami bw'Imana. Nimuzimire abashakanyi, abasenga ibigirwamana, abasambanyi, abagore bihaye gusambanywa, abagore basambana n'abandi bagore, ibisuma, abifuza imboregwa, abatukana canke abasahura ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwebwe niko mwari muri, ariko mwaruhagiwe, ariko mwarejejwe, ariko mwaratsindanishirijwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo no muri mpwemu yera. Haleluya. Tubimenye neza yuko abagabitanya batazoraga ubwami bw'Imana. Mu yandi majambo, kazoza kazoba kabi kabagabitanya. Bakenyezi bigeme mugeze mu bigero, twirinde kugabitanya, twirinde icyaha ico ari cyo cyose, kuko abagabitanya ntibazoja mu bwami bw'Imana. Nukuvuga ngo kazoza kazoba kabi, iherezo rizoba ribi. Abashakanyi, abasenga ibigirwamana, abasambanyi, abagore bihaye gusambanywa, abagore basambana na bagenzi babo, ibi bireze tubihanura abana bacu. Aho hanze hari imigwi y'abigeme basambana na bagenzi babo, aba bana b'imyaka 12 n'itatu ningahe bariko barabatwara, basambana na bagenzi babo bahuje ibitsina. Tubaganirize, tubabe hafi, ntidusange bagiye. Haleluya. Tubaganirize, aba ntibashobora kuraga ubwami bwo mw'ijuru. Ibi nibizira imbere y'Imana. Ntidusange dutunze abana bagendera mu bizira, ntidusange dutunze abana bari kw'imivumo. Aba ntibashobora kuragwa ubwami bwo mw'ijuru. Imboregwa, abatukana, abasahura, hari abo usanga bakiri mu duturire basahura utuntu two ku kazi dutandukanye. Abo ntibashobora kuraga ubwami bwo mw'ijuru. Abakenyezi twiyubare mu kubaho kwacu, ibi byose byadondaguwe. Twibuke yuko ariko twahora turi kera, aha navuze ko ndiko ndaganira n'abakijijwe, ariko ubu ngo twarahumanuwe, twarejejwe, twaratsindanishirijwe muri Kristo Yesu no muri mpwemu yera. Nidusubire kwihumanisha ibya kera ngo dusange twasubiwe kuvyo twadashwe. Twimatanye n'umwami Yesu akaramata, kandi twibuka noneho ko turi ingoro za mpwemu yera, ingoro z'Imana yacu, ingoro z'umwami Yesu. Nukuvuga tubaye ingoro za mpwemu yera, turi ingoro z'Imana mu butatu. Rero twibutse ko turi ingoro, twimatanye n'Imana yacu. Nitwimatanya tuzoba tubaye impwemu imwe nawe. Nuko rero nimuze mu kubaho kwacu kwa misi yose tube abashimisha Imana.